Ego. Bino bintu waro bisaba ko ushishoza Cyane. kagenda gakega hari amateknike ari karakinwa no Rwanda. Ego. Udashobora gutahura ayariyo. Sibyo? Mu bisanzwe reka je ndakubwire umuzo wa muri Uvira wa General Gasita Olivier. Ego. Ubu ibintu baba babiteguye neza cyane. Ubu ni bafande rugabo. Ari muri twigwane. Ibyo byose ni bitero bitandukanye ku nzira imwe cyangwa igindi, ariko ibyo bitero ni bitero bihe biteguzwa n'ibice bitatu. Icya mbere ni leta ya Kongo ihaye ibikora kandi kirakorwa nande kuba bohereje Gasita ni hari yari murabizi kuko Gasita yaje general yaraje anyura kindaje academy ngave yaje Bujumbura icaha yategura nta kindi ahubwo amakuru dufite nuko ngo havuga ngo aje gushinga indi station hariya kumuramza ahari abarundi ngo ari wazo ahagurukira drone amasaha ayariyo yose 28 baye bakontrolinga Minembwe tituzi rime Minembwe iri mwiki gituma bumva kuko izo drone n'ivyo bitero byose bigomba kura muri Minembwe, ariko reka babikore yuko bashaka kugira ngo bamare bene wabo bafite ico bahawe. Iyo hari umugambi wa genocide bateguza abantu bagomba kuzoyihakana, nico gituma bazana bagasita bakazana bamasunzu ni imisega yirwa imoka. Urabona ko ni strategy ntako batagize. Urabona ko Wazalendo yari yabibonye kera na FARDC hariya muri Uvira barirukanye. My friend, nibareke kuza bakoresha systeme zimwe bashanje ivyo twaba twabisemereye noneho twaba twabivutse. Systeme ya infiltration yarabananiye baramaze kuyikagura. Sivyo? Urabona ko shani hatari ko yeri James nzaye numva ndabumvira n'ikigongo no kuvuga ngo ikintu gihari barazi neza ko Uvira ushobora gufata Kinshasa utafashe Uvira my friend ntigikunda nikibaho kandi impamvu bafashe Kigoma na nani rega zigamiye hariya ziri ku mupaka w'u Rwanda. Rero no kuvuga niko birabarangirana inibutsa abandi bantu kandi ndababaye kubona numvise ko uyu mugabo ari umunyamurenge. Ugera ubwoko bw'abanyamurenge bwaradandajwe na bamwe bwaradandajwe kandi harimo na bene wabo. Hello guys, mumeze neza. So ni Carlene Alou. Comme d'habitude Miss Marcel Gwamene Musumeno Maso Yinyana. So guys, murazi yuko mwenze mumubona Liam Promoter. Tuba turi mu kazi kose. Reka tumusabe kwanza amutse abakunzi biwe n'abakunzi ba Carlene Alou. Turamuhaye n'ikaze mu bwami bwa Carlene Alou. Aturamutse. Reka ndamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ndavuga South Africa, Canada, Australia, America n'ahandi. Turabakunda cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Pastor. Uzo turacishamo rya Yesu Kristo nizere ko mumeze neza. Aba batameze neza no kubandanya musega Imana kumbure ejo bizogena neza. Amen. Kubera ko iyo wizeye Imana byose birakoreka. Je namaze kubona ikiganza c'Imana aro. Je namaze kubona ikiganza c'Imana niyo mpamvu ubona sometimes nubwo no kuri ibintu byose sinigera nshira Imana inyuma. Kubera ko Imana imaze kunkorera ibihambaye ntubizi. Ego. Cyane cyane. So reka rero tubanze imbere ya byose duce amahera twakwakiriye. Gatubaze duce amafaranga nayo. Cyene baza ko ukora ivyunguka. Ubunya no kubibutsa ko ikibonobono. Nikuza ko bakwiye kuzana imitahe muri kibonobono. Ego. Nico kintu cyonyene tugutko turavugirako. Muzana imitahe ikibonobono mwaramaze kukimenya. Baza abantu bose ko ikibonobono mukizi. Ni muri Unaskoki. Charamaze kubaka izina. Ubu naho ni Unaskoki. Ego. Unaskoki Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono. Ni urunani gwagiye hamwe kugira urime igitegwa cy'ikibonobono. Kugira ngo ducree amadevise twiza amadolari aciye muri kibonobono. Ego. Bisigura ko tukirimye cyane dushobora kwinziza amafaranga umuriyaridi urenga mu gihe igice cya kare c'abarundi cyo kwijukira kuri mico kitego. Umva ko atari kintu cyo murinze muratuza ngaho imbere tukavuga cyane. Ego. Nuko tuza akamaro kabyo. Nuko tuza akamaro kabyo. C'est ça. Kandi ndanabibutse yuko amavuta y'ikibonobono n'umuti. Bayakoresha ibintu byinshi. Avura ingwara nyinshi cyane. Avura ingwara nyinshi zo ku rukoba. Boraza kashobora no kuva mu gitoro. Hamwe turi.
ni byinshi ni hatari c'est ça kibona wereka we gusa ibyo byose kubera ko umuzungu yatugaye ko azokwishitura dusigaye tungana tumurenze nuko so reka rero tugende ku kiganiro cyacu nyezina cy'uyu munsi ku nkuru yatuzindukanye makuru mashasha rero ariko aravugwa nuko bavuga yuko Generale Gasita yaramaze iminsi muri Gasita Olivier ego yaramaze iminsi muri Uvira yuko bamukuyeyo ego mbega ivyo bintu hari ico mwamubiziko neza cyane hari utumanyeri twishi dukorerwa mw'ibi bintu ufite bino bintu bisaba ko ushishoza urumva ego bino bintu waro bisaba ko ushishoza cyane kagenda gakega hari amateknike ariko arakinwa n'u Rwanda ego udashobora gutahura ayariyo sivyo mu bisanzwe reka je ndakubwire umuzo muri Uvira wa General Gasita Olivier ego hajya wazarendo na FARDC ntibaririra busema maze ko mu minsi yahera hari hamaze activity nimwe iri kirakorerwa Uvira ego mugateske uyu muntu yatumye Bukavu na Goma ifatwa niwe mutuzanira ngaha naho nyine ushafata eske ubwo umuntu ntagomba tume Uvira ifatwa nyaburya ariyo yababereye ibamba kuko birazwi neza ko Bukavu na Goma ntiyafashwe kubera ko batazi kugwana abakongomani oya yafashwe kuri abagambaniwe Bukavu na Goma batanga amafaranga harimo n'uwo mu General Olivier Gasita bavuga akira mahira sivyo we ingabo ziwe yaziyobora avuga ati urumva nka Bukavu uraza ko batagwanye urumva Goma umwe baramani ati genda mudusikire n'ibigwanisho ngaho urumva ni mvaru je ngoma ngaruka kuri za systeme zitatu ndashaka zino systeme abantu bazimenye zizana urumva ni media amafaranga igisirikare ego sivyo batangwe bakoresha ifaranga baritanga barariha abajamati aba bageneral ati mwebwe amafaranga yanyu nari sivyo medishi bafasha uraza ko Bukavu twabibonera ku Facebook za YouTube channel hari hahiro ego vraiment sivyo hama baje gukoresha media igisirikare cagiye nuko rero mva kuvuga ko ni Bukavu na Goma byafashwa atari uko abakongomani batagwana ahubwo ari uko bagambanye kuko kugeza n'isa urazi ko hariho abagenerali abakoroneli bako baracira Kinshasa bako baracigwa imanza cyane zo kubona barahemukiye iki Bukavu na Goma timwebwe ni gute bafatana imiji nkijya atana rusoro ruvuze naho ubu utari umuntu uzi ibintu ashaka kwimbira teske bino bintu harimo nakagambanye sivyo baravuga ko igihe Goma yafatwa hapfuye abanyagihugu n'abanyagihugu niyo sivyo baraze amamiliyoni yapfuye hajya abapfiriye mu busho kwa muganga nani bagasanga abantu kwa muganga biryamye badashobora no kwiruka rasa sivyo sasa urabona ko igisirikare cy'u Burundi urabona ko baduhaye amasaha ati turaje Uvira sivyo igihe Goma yafatwa na Bukavu avuga ati turaje Uvira kumbe ntibamenya ko hari ingabo z'igihugu zifise technology kwiye zifise nayo mafaranga bakoresha zifise nico gisirikare gikwiye urumva bobo bari babizi ko urumva nibagira Uvira ari meme system bazotanga ivyunguka igiturire hama basede binjire kumbe igisirikare cy'u Burundi suko nimwe navuga mu bigani twego mu Burundi kunyungu z'igihugu kunyungu z'igihugu nta muntu numwe ari capable yo kugambanira igihugu kunyungu z'igihugu sivyo arako Uvira byanze haciye amezi namwe umwaka ugomba kuyi byaranze rero jewe rero ibintu by'umu general Gasita Olivier biravuga ko yo bari mu general yasizweho na James Kabarebe Kinshasa kuko hari abagenerale benshi bari mu gisirikare ca Kongo bagiye bashirwaho na James Kabarebe ujya korana na Kagame mu James Kabarebe James Kabarebe nawe urazi kadashobora gufata ingingo Kagame atayitse
sivyo kuvuga igisirikare hajya kiri hariya cabo abanyarwanda barakizi nubwo atari muri Kongo twashize amaheri manana kandi uri generale hari abandi bantu winzizamo nabo cyane sivyo nyimba uri generale urarokirite urumva nibaze ko igisirikare ca Kongo hajya carinjiriwe sivyo no mu misi yari urabona ko bavuga ati twebwe umuntu atavuga igiswahili canke ukunuku ariko habaye kwigabura barabonye bavuga ati sha iki gisirikare cyacu FARDC wazanire uragushika nisa wazanire ntiyizera FARDC ibaze nsawumva barasanye bagize ni kubera ivyo sivyo rero uyu muntu uzenya ahantu ndakubwira ko bana bajama bafise ubujanja bwinshi cyane hari ikiganiro ngo numvisha abantu urikakora na M23 twigwaneho ari muri afande yitwa Rugabo afande Rugabo interview aheruka gushikiriza ndababwira ko aba bajama bose bamaze kuba promoter asha bose bategereje babagurira amakamera n'intuzenya kweri ebana nukuvuga je ndi umbe none kubera iki ata musirikare ya FDNB musirikare w'umurundi ashobora kuja kuri YouTube channel cyangwa usange ngo yuguje YouTube channel ngo reka aravuga ngo intuzenya sivyo ivyo bintu byoshobora kugira je kino kiano nakibonye uyu muntu mu bisanzwe urugamba benshi bariko barufatamwe ama content reka ndakubwira igituma rero bano bantu ari abantu babanza gutegura bavuze ikintu ushutira attention uyu mugabo twigwaneho uyu afande Rugabo sivyo yatanguye aha ikiganiro imbere yuko nujya mu generale bamurungika Bukavu avuga ko ndayishimiye perezida wacu n'uyu Olivier Gasito mu generale ngo bashigikiyeho nyabwoko by'abanyamurenge urumva ukuntu yabahuje yatanze message yuko uyu Olivier Gasita yo bakorana ndayishimiye sibyo urumva kugira ngo ya transfer babantu baje gutransfera abantu bagenda hariya nibarungi ku generale Uvira abantu zovuga ati barungitse wa muntu akorana na president wacu barahuza uwo ni sawa mbo reka numvisha abantu ukuntu ibintu baba babiteguye neza cyane ubu ni bafande Rugabo ari muri twigwane ibyo byose ni bitero bitandukanye ku nzira imwe cyangwa igindi ariko ibyo bitero ni bitero bihe biteguzwa n'ibice bitatu icya mbere ni leta ya Kongo ihaye ibikora kandi kirakorwa nande kuba bohereje Gasita ni hari murabizi kuko Gasita yaje general yaraje anyura Kindaje Academy ngave yaje Bujumbura icaha yategura nta kindi ahubwo amakuru dufite nuko ngo havuga ngo aje gushinga iyindi station hariya kumuramza ahari abarundi ngo ari wazo ahagurukira drone amasaha ayari yo yose 28 baye bakontrolinga Minembwe tituzi ni Minembwe iri mwiki gituma bumva kuko izo drone n'ivyo bitero byose bigomba kuja muri Minembwe ariko reka babikore yuko bashaka kugira ngo bamare bene wabo bafite ico bahawe iyo hari umugambi wa genocide bateguza abantu bagomba kuzoyihakana nico gituma bazana bagasita bakazana amasunzu n'indi misega yirwa imoka hariya yose kugira ngo izoze guhakana n'abariya bose mubona ngo n'abadepite barukema n'abandi kugira ngo bavuge yuko nta genocide nta bwicanyi bihe bukorerwa Minembwe urugamba rwo mu kirere rwa drone mu ruduheze ni iminsi mikeya narwo twenda kuza kurutsinda kandi umunsi go tuzorusinda rimwe gusa muzotangara abantu babe bagenda kumanywa na nijoro duhe dukora ibitaramo duhe dukora iminsi mikuru events zose zizokorwa abantu babe bikora kumanywa yihangwa ari nta muntu wahunga mugende mumenye yuko hari abahe bakora muri uriya mupfuko natwe twawukoramo yewe biriya bahe bakoresha urumva rero haro urabona izi systeme z'aba bantu shaje nibaza ko hageze yaho aba bantu bihebura ubusanzwe ntako batagize urumva iyi systeme batanguye kwanza avuga ati propaganda yo kuwihakana uyu mugabo urumva baramuhakana bavuga ati twebwe tumwanke kwanza kugira ngo izoze bisigurike ko inki tudakorana sibyo urabona ngerageje kumviza nivyo ariko aravuga yavuze ni munyamurenge uyu mujama Olivier Gasita kuko yavuze ati ngo ni ibintu yavuze ko yaje ni Bujumbura ngo urabona na president wacu ngo barapanga ngo kuntu ngo bazokwica ngo abanyamurenge urumva ngo kugira ngo kandi ngo biba bikora ngo iyo bashatse ngo guhemukira ngo ubwoko ngo bategura n'abantu bene wabo bazo vyihakana bisigura ko uyu Olivier Gasita ari mu bwoko bwa Nyamurenge yavuze ko ariko akorana na leta y'u Burundi kugira ngo
yihakane ko leta y'Uburundi itigeze ibikora. Yego. Urabona ko ni strategy ntako batagize. Urabona ko Wazalendo yari yabibonye kera na FARDC hariya muri Uvira barirukanye. My friend, nibareke kuza bakoresha systeme zimwe bashanje. Ivyo twama twabisemereye noneho twama twabivutse. Systeme ya infiltration yarabananiye baramaze kuyikagura. Sivyo? Urabona ko shani hatari kweli. James nzeye numva ndabumvira n'ikigongo. Nukuvuga ngo ikintu gihari. Barazi neza ko Uvira. Ntushobora gufata Kinshasa utafashe Uvira ni my friend ntigikunda. Nikibaho. Kandi impamvu bafashe Kigoma na nani rega zigamiye hariya ziri ku mupaka w'u Rwanda. Urumva? Rero bariko baragerageza gukora ama technique yose ashoboka kugira ngo bikunde baje Uvira. Ariko vyanse. Ni systeme rero bariko barakora kuvuga iki rero hari ikintu gisigaye rero my friend. Hari ikintu gisigaye. Muzungu azogira igihe bihinduke. Muzungu azogira igihe bihinduke kuko urabona ko strategy ziwe zose zanse. Rega zanse. Ikiraka yabatumye kiko kiraba. Kandi muzungu rero wa byanse byahaye aca kwihinduka. Sivyo? Aha rero no kuvuga biko birabarangirana. Inibutsa abandi bantu kandi ndababaye kubona numvise ko uyu mugabo ari umunyamurenge. Ugera ubwoko bw'abanyamurenge bwaradandajwe na bamwe bamwe. Bwaradandajwe kandi harimo na bene wabo. Bwaradandajwe na bamwe bamwe kubera ko kandi abanyamurenge batavuye hasi ngo bahaguruke. Babona ukuri. Urumva? Bien promote. Ugerageje kudusigura kandi n'ibintu byumvikana kandi n'ibintu biboneka. Mbega none tugerageje kuraba abanyamurenge ko bagurishijwe. Eske abanyamurenge babona yuko bazobona ukuri ryari ngo bajijuke. Abanyamurenge ukuri bazokumenya. Abanyamurenge nabo ni ya systeme babakoreshejemo. Abanyamurenge barabagabuye kugira ngo babatware. Reka kugeza isaha hariho abanyamurenge bazi ukuri. Mu minsi ya hera urazi ko hari abanyamurenge bari mu Burundi basohoye Rwanda bavuga ko ivyo bariko baravuga bagiriza leta y'u Burundi abanyamurenge bari ngaha bavyiyamirije. Sivyo? Hari abanyamurenge ba Moyize n'abanyamurenge ba Zarias. Bazarias Rubegwa. No kuvuga abo nibo bariye inoti yo kudandaza abanyamurenge kubera inyungu zabo. None gashaho aba bagabo n'ababosimo aba ba Moyize na ba Zarias babana babo biga za Amerika hariya. Urumva mu mashuri akumakomeye. Sivyo? Ngo barafashe ubwoko bwabo barabudandaza bw'abanyamurenge kugira ngo kunyungu zabo. Sivyo? Rero muribuka ko hamaze iminsi bavuga ati banyamurenge nimuze twiga ikibazo cacu. Abagabo ntibigera babonekamo. Kubera barazi neza ko aribo bagurishijwe. Sivyo? Makanika. Sivyo? Niba mu propose dire gukorana n'inventura araya. Baca bamwica. Yari umunyamurenge. Musanzwe ikintu cyose tumaze kubona canke tumaze kumva iyo bagupropose gukorana nabo kanka baca bakwica. Ivyo navyo zo biva ku. Sivyo? Ukuvuga ikintu bivako none gashaho uje kubicira inyungu zabo. Sivyo? Erega inyungu zabo aro no kuvuga u Rwanda. U Rwanda ntirushobora kubaho twama twabivuze kuva kera ko rudafise Kongo. Kandi kugira ngo ahantu hibe neza westa ushiraho ikirindiro cawe. U Rwanda rwara propose diri y'abanyamurenge kuvayo. Hajya ahantu bati nimuze mu Rwanda. Abagiye mu Rwanda uribuki amabiba baboneye. Sivyo? Bashaka kwashira ibirindiro hajya kugira ngo bazoze binjira hajya anya biba amabuye y'agaciro batwara atakibazo. Sivyo? Rero ikibazo cy'abanyamurenge s'abarundi. Ikibazo cy'abanyamurenge mu Rwanda. N'abantu bamwe abanyene ndiko ndavuga babagurishije abafande rugabo bande bagurishije ubu bwoko bwabo. Sivyo ku nyungu zabo. Kandi rero ikindi kintu ngaha gihari abanyamurenge bakwiye kumenya ko nibatajijuka babone kure.
abo bagabo ntibazobasika oya kubera ko hari akandi kantu nabonye kanditse tutsi plus FDLR egare minere. FDLR cyari igisirikare ca Habyarimana abantu bariko badukurira babe batabizi bavuga ko cahungiye muri Kongo. Hagera u Rwanda ruri muri Kongo ruvuga ko rwakurikiye abashatse abakozeho nyabwoko mu Rwanda aribo FDLR. Rero ubu rero uca gwenseramwo n'abantu uzenya n'abanyamurenge bavuga ko ari ubwoko bwabo bw'abatutsi. Nukuvuga ufasha abantu bakozeho nyabwoko ukabateranya n'ubwo bwoko bw'abatutsi bica bitanga amabuye y'agaciro. Nukuvuga naho ushaka bagati nukuvuga wabajama naho ushaka bagatiki nivyo muga ibuye ry'agaciro risohoka liboneke ivyo birabaraba none. Uraza abanyamurenge bibwinka, uraza abanyamurenge basahuye ivyabo kandi ko basahwa na bene wabo sivyo. Rede Tabara uraza abanyamurenge yishe Rede Tabara yahawe inkoho n'abandi yagiriye formation he sivyo. None umuntu no kuvuga iki amateka azomenyekana amateka azomenyekana ukuri kuja habona kubera ko nk'ubu nzi neza yuko abana ko baravuka bariko baragenda bamenya ukuri cyane nibamenya ati twebwe ubwoko bwacu n'abantu uzenye baburashe ni Rede Tabara yaburashe. Rede Tabara nawo yavuye mu Burundi igisirikare cabo cabaye forme he sivyo. Amateka azogira we ukuri kuzoja habona sivyo. Kandi bwo ikintu novuga message je notanga ku banyamurenge harageze aho bajijuka bakamenya ati neske none twebwe ni bande badu hari umuntu agukindira ku muvyimba we ariko aragutungira kuyara kudandaje nico kibazo rero bafise abanyamurenge ifoko bajijuka babone kure bategure nabo ubwabo imbono kazoza sasa uko nta muntu yo kwama mu kwiruka aticara ngo aruhuke atagira aho yicara barabadandaje voilà nabo rero ifoko bahaguruka bagahaguruka ku maguru abiri Imana yabaremanye n'ubwenge bwabo bakabukoresha sisa Liam Promoter kandi gushimira cyane nukuri atara kandi message turayibahaye kandi barayumvise. Abanyamurenge turabasaba yuko bakura amaboko mu mpuzu bakanakanura bakabona kuri ntibagume babona ibiriko bibera ngaha babone hariya nico tubahamagariye kabisa. So thank you so much kabisa. Nawe urakoze nawe ariko baradukira na bose barakoze cyane. Thank you.